guhamwa kandi suko umugisha yohabwa n'umuntu awuhabwa n'Imana yego umugisha amaze kugira uyo mugisha akagira intoranywa yiwe nuko Imana yamutoranize uyo mugisha ategezwa kuronka rero nico kitokubabaza madame wanje nahari mu muryango ndababarira iminsi yose reka turabe tuze gusana ikibungo kweri kuko hajaye asha itoguma turi babandi nyene rifo ko mujijuka nundi musi bibabera icigwa kuri mwebwe kunakuritwenza iyo ide kweri je nuvumenga izabitugora kabisa waracanana uye nta bintu byo gufina kandi mse kigongo niye twemerera ahubwo muje ku mavi musenge nako twamubwiye muje ku mavi musenge muje navyo mbona sinzi kugira muronke inzira yo kwinjira mugashika kwa kwine aho ari si coroshe mutaha si coroshe ubu buca batwara urya buca batwara takude tugire kandi y'amanyembwa yanyu mwigira yose arababaye gupfa gusa numva ibyo bintu uvuze nibyo kabisa kandi dukwiye neza mu muryango tukagenda si womana si womana si wo abantu si womana none ashaje mbona usa neza kabisa ashabu frasa ni heza urakoze none ibisanzwe nawe nyine hameze nk'ahantu nyine hasanzwe ashabu kuri raba mumva yo musa neza n'ukuri merci ni ibisanzwe asha kabisa asha mbega aho urashobora kuvugana nanje kirundi jewe ko ndi umurundi nyene niberenga nyene twiruhiye none nubona ko nzi kuvuga ikirundi egiye ndi umurundi nyene none bijya bintu byose mwahaye mugisha mukamuha amatungo yose je vyambabaje mbona ati kubaza impamvu mwayimaye kubera iki reka mwarasesaguye urumva je sindagutahura kugira kwanza wishikire je kumbaza ivyo bintu nk'ivyo wiyumviriye iki kuri numvishije umutima undiye bijya bintu byose none wowe umutima ukujya kubera iki abantu nkamwe bafise ishari nico gituma mutatera imbere mu buzima bwanyu erega n'ibintu bisanzwe ahubwo je mbona mama n'ibintu yamuhaye ari bike cyane kwaza n'ikindi kintu mama avuze ikintu je sinshobora kugipinga kandi nawe ngo waramuhaye nyine inka zitanu ni ibintu bisanzwe kandi ntibikuraba basa no te regarde pas yani kwera ikintu yadukoreye n'ikintu gihambaye y'abarundi muntu yari kubitora bya bintu kandi akabikoresha yaca tunga urumva rero kugira umutima nkujya ni ikintu gihambaye rero wewe je ne veux pas parler avec toi none ujya Samiri nawe muhora mukundana uzoca umugenza umva rero ndakubwira ivyerekeye Samiri muri inzu navuze nguti sinshaka umuntu numwe asubira kumbwira ivyerekeye Samiri turashwana genda shaka no kubona mu maso mva mu maso ahe si womana si womana si wo siho turashima ko yego karibu turaraba
amaso ngaha. Yego. Karibu karibu. Mama amaze kwazimana. Yego banyoye ndaturindiriwe. Yaduhaye kabisa. Karibu rero hano tusiga twibera. Yego. Nzembe ngaho wamenye gute? Uyu ni ahora niyo yanzanye basha. Ariko amenya gute? Atari mu kizungu. Aha ni mu kizungu kabisa. Turashima mbere turashima Imana. Gute none ni bakuru? Bore kabisa by'ubukene gusa banze ngo nene tumerewe hariya ari iwacu ni kagace kacu. Nta kigenda kwe. Nakomeye mbona meze neza. Turashima kwe turashima Imana nziza. Nuko rero Sibomana naje ngaha izina ry'umuryango umuryango wacu wo kwa Nicayeza cyari kituzanye twaje gusaba imbabazi turazi ibyo twagukoreye nabo bisubiramo abantu kugira ngo twasabe ikigongo twese hamwe ikigongo urumva rero iyo umuntu aje gusaba ikigongo aba yamaze kwemera icyaha cyarakozwe ariko rero turatakambye turasaba ikigongo tubabarire kwabaye kutamenya kuko inda ndende umirinja twashatse amarongo yonyine nayo twarose aho kuyaronga twasubiye rero twagomba dusaba ikigongo tubabarire nta kundi urumva byabaye byarabaye ariko rero twasabye ikigongo izina ry'umuryango wa Nicayeza tubabarire ukuri kw'Imana tubabarire sasa ama nukuri ikibazo wavuze nashumvise nizere yuko bijya nta muntu kwise nakosha abantu turakosha igihamba ni ko umuntu amenya ikosa ryiwe akasaba imbabazi yakoze bya bose umuntu ukora ati icyo nakoze si cyo tuganira isaba imbabazi si bya bose rero ngabirano ariko icyo bavuga nuko nukuri twebwe turi bazigidahera oya umwanya wo kuba dufise inuze inzigo kubika inzigo umutima umwanya ntawe dufise rero mutama nukuri genda mutekane genda mushika wawe gende nabiwanyu bose batekane ndibaza mwamaze kuvuga ndibaza yakumaze kundi uko iri gose yabaze kubabarira ndarizi nyakiriye nyene ni nyinshi urumva rero twebwe ni turi bazigidahera oya ni turi bazigidashira oya twebwe nukuri turashima Imana uko imeze kose Imana yaduhezagiye umukicunga ashimye oya biraboneka yego yamaze kuba umutonore yamaze kuba umutonore rero niko bimeze rero nimba ari ikigongo nukuri murakiroza mahoro kuko ubwatsi kuko narifite mahoro narifise ikintu ku mutima umukibutse rero yego birumvikana kirurutse n'ukuri umuryango wacu kwa Nicayeza cyo twabwira iryo jambo ryihumure yego kandi babwire kabisa kandi ndongo nakaje kukubwira yuko umunsi imbere nzoza yego nzoza ari agashimwe nzoza kari n'agashimwe karibu naho imyaka naho twabanye imyaka myinshi naho ujyata zimana zitakonya amahembe n'ibisanzwe narambwiye mama ati ariya dutegereza kubashimira natwebwe naho batubwira bijya urabona ko mama yamaze kuba mutoyi undi mutoyi yamaze kuba mutoyi ndabona ko yamaze kuba mushasha niko bimeze rero nuko genda rero tunganirwe jendi ari ubuzima ndiko ndakora ari akazi ko ka kwini ngira ngire ku kazi hama mwumva ko muri muhira mwisanzure mudagadure cyanda cyane yego mubere ubwema ndabona mukecuru
mukeneye icyo mukenera cyose mubwire arabagurira arabaha nimba ari ibiryo arabaha murarya ibinyobwa munywe mutuwa twanyoye mutambe mutarike murare amushaka murare iyo yose nangorane tujya tubanza kurara muri izi baje shaka wigorore hariya bakoreka wigorora ashitunganirwa ko muhira yego nakabi gusa abantu turibuka yuko burya ngo utaza gakura kandi umwana yawe ni wakuriye niko bimeze tibaraga zose naho uzokura kare kandi abantu rero sibo mana niko bimeze mzee rero wandaza gusa imbere ngana ngona niyo kumwe na mama jara kasingiye mukakwini ngo turabona ntacho ndamubwiza bimuhira urakoze kabisa okay mama ndagarutse nacho yego mwana Sibo mana sibo mana sibo Mademoiselle Zahara. Oui. Yeza ubu kuvuye ko wavuye i Buraya hariho byinshi wamaze guhinduka muri wewe. Oya, ni bisanzwe. Kuko warabonye la différence entre Burundi hamwe ni Buraya? Umaze kubona ibiki? Okay, nibaza ukuntu ukiciga hano mu Burundi, ukiciga kuri internationale, cyo kimwe n'ubu biraboneka yuko amashure y'Iburaya hari ikintu kinini yaguhinduye. C'est simple. C'est bon. Ariko Mademoiselle Zahara jende buka uri hanze twarayaga cyane kuri Twitter ariko mugabo inyishu yanje sinzi yuko ari kuyirengagiza sinzi yuko eske jimbuziki mbuzu bwiza abandi bahungu bafise cyangwa se ni kubera ko nkora ngahi wanyu si kuvuga uko uri mwiza kandi byo kuvuga ngo ko ukora ngaha ko nakazi ni ibintu bisanzwe ndaciteguye nzoguha inyishu wihangane none eske haburiki nta kimwe ariko gusa ni byashika nzoguha inyishu Zahara shaka ubwo bwiza bwawe ngume ndaburaba gusa kuko urabona ibihe biriko biraha ibindi umwanya uri kuragenda ndabitahura me bavuga mu kirundi ati wihanganye Amerinos buke Mademoiselle Zahara buke bushikana umusiba kumugeza ariko mugabo naho nyene iyo bimaze kuba gufata umwanya muremure ucu usanga bimaze bica bigaha Zahara umukobwa mwiza merci mwiza cyane norifuza uko abandi bantu bashobora kukuntwara ese yubona muziki Zahara ndabuze n'icyo no kwishura gira rero icyo mfashije rero kizima presque d'autres wihangane Zahara narihanganye umwanya ukwiriye me ubu ndakeneye inyishu kuko Zahara hari ikintu cyinshi kimwe utaruzi deja hano ku isi naho narabonye abakobwa benshi beza ariko mugabo nje umutima wanje nkuma kubona we Zahara ukayukura umukobwa mwiza cyane please ntunyime iyo chance Mademoiselle Zahara ntawe uhisha umwose inzira ikirasha kandi uza gukira ingwara arayirata I love you so much inshallah nzakubwira okay thank you very okay anyway mimi je ndi hanze ndi hanze aho hanze ndiko ndacungera umutekano hakagira ingorane yari yose ushobora kugira hano mu nzu please tell me nubwo aza kubara umubu please tell me ndakubwira ikintu ndakunda kungena witaho ibintu biranshimisha
Ok. Zara, ok, anyway. Mais après des jours, je vais savoir une chose, Thank you. Si, woman. Si, woman. Si, Vipi nini? Sawa. Ni sawa. Zara na vipi? Nadhani umefurahi hapa sehemu yenyewe umeipenda. Ndio, na ni pazuri. Zara. Oui. Tumekuja hapa. Unajua nina muda mrefu sana nasubiri jibu lako hadi mpaka leo. Nadhani leo nitapata jibu langu maana nimelisubiri kwa muda mrefu sana. Nina kusita ya kujibu. Ila kuwa na subra inshallah. Kama ni jibu nitalikupatia siku kiwadia. Hadi lini sasa? Unajua nina muda mrefu na kusubiri, alafu na yote hii ni kuonyesha kwamba nakupenda. Wala tu sijali. Usiniambie lakini. Unajua hata kipindi kile tulikuwa pamoja hata tumekutana kwenye market. Uliniambia hivi. Unajua nikwambie kitu. Kuna kitu haukielewi. Unajua mimi katika maisha yangu huwa mimi mwanamke ninapomfuata akinisumbua asichukuaje muda. Na naona kama vile ni mara ya kwanza inatokea kwangu. Ila kama ukijua uvumilivu la mbivu wala kusuilo kusujibu usijali tu kwa na subra inshallah. Naona mwanamke mzuri kama wewe. Kuona mwanaume kama mimi. Naona kama vile unaweza kuwa yani sijui nitakwambiaje maana naona kama vile mimi ndio naweza nikakupendezea hata ukitoka na mimi, kutoka na mwanaume ambaye ni mzuri. Pia unaona mimi ni na pesa. Unajua sana kama babangu ni minister, unajua kama niko na pesa, nipo juu na nina jina kabisa. Afu isitoshe ukiwa na mimi kuna mambo mengi sana yatabadilika. Au labda hujafurahia kuwa na mimi? Hapana. Sina maana hiyo. Labda sababu mimi ni mtoto wa minister, bwana hujapenda kuwa na mimi? Hapana, sina maana hiyo kabisa. Sawa, nitasubiri lakini labda ungeniambia labda unaweza kuwa labda una mtu mwingine na hujapenda kuwa na mimi nijue. No. Kuhusu mtu mwingine hapana, sijataka kumaanisha hivyo kabisa.
Jo ningekuwa naye wala nisingekuja kuitika hapa. Alafu kitu nitaka kukwambia. Kwa unapenda kutembea na ujamaa? Ujamaa nani? Usinamjua ni bodyguard wangu. Huwa nikienda fasi na kwa niko naye. Afu isitoshi mama. Hawezi kunikubalia kutoka nyumbani kama siniko naye. Basi nitakuomba siku nyingine kama tutarudi kukutana tena sehemu kama hii. Naomba usije na ujamaa. Ila kuhusu kwangu mimi ni lazima kutembea naye sababu mama hawezi kunikubalia nikatoka peke yangu. Ndio maana nilikuwa nataka kurekebisha usalama wangu. Unajua kama mimi nina walinzi pia. Ndio na vijana ndio maana nimeshangaa kwa nini umekuja peke yako. Lakini huwa sitembei na walinzi sababu hakuna chochote utakachonilinda. Hakuna chochote utakachosaidiza wananilinda lini. Kuna mambo mengine, kuna sehemu zingine kama hizi tumekuja kukutana mimi na wewe, sio mpaka nije na walinzi. Hata tukija mimi na wewe tu peke yetu anabaki ta. Ila kati ya mimi na wewe kuna utofauti mkubwa sana. Wewe ni mwanaume, mimi ni mwanamke. Sasa inakuwa mamangu hawezi kukubali nitoke peke yangu nyumbani. Okay, kwa basi siku nyingine tutakapokutana tena naomba usije na wewe please. Sawa, kuna naomba tuje peke yetu. Okay. Basi mimi nitakuvumilia. Abantu Sibomana.